hazobu bw'igita cyanditse babakijije mu mazina yabiganze. Tugisubiramo ico gititabirizo. Yesu data twomandonke n'umwanya wo kubabona, bamwe bari inyuma abandi bari hirya no hino. Mama z'urukundo rw'Imana maze nejeje ivyo ndakorera muri azonyemerera kuja mw'ijuru. Uwo munsi w'imwe ririmba n'ijwi ryawe urisohore gose. Bw'igitabo canditse mwabakijije mu mazina yabiganze ririmo. Ugorora ibiganza mwese abari hano. Hari undi yavuze ngo wasanze ikiganza kiriko. Mbega kiriko? Gira gutya turabe. Uhoraho abane namwe mwese. Yaho harimo abanzi. Uhoraho abaha umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Turashimiye Imana cyane yatugiriye neza. Nuko umwanya wihuta kandi amasaha y'umugoroba aragoye. Hanca numara irumvise agakorasi kaje nca mugabo kuko bavuze ko mbwemu yera. Mwavyumvise? Reka nce ndakihoza. Simba bemera nka wa wundi ngo birahindutse. None rero bwa mbere ndashimiye gose Imana yanyiyumviriye ko iciye muri aba bavyeyi bacu. Ndashimye. Nashukuru sana kwa ukaribisho. Mungu awabariki. Hanyuma rero naje kwanje yantumye ngo ndabatashe. Sinumvise abandi bafise ababo none. Hanyuma n'abana banje nabo nyine bantumye ngo ndabatashe. Mwakiri ntasha zabo. Hari n'abandi bene data nagiye ndabona hiyo za Kamenge nadaho naciye bantumye ngo ndabatashe, mwakiri ntasha zabo. Numunezero ukomeye cyane gose kuri uno mugoroba. Titwovuga byinshi ariko tuvuge cyane cyane ibya bwa bugingo. Turashimiye gose Imana kuri aya majambo twumvise. Turi vyabona byo gushingira intahe ibyo Yesu Kristo yakoze, kandi ibi bikorwa byakozwe na mpwemu yera. Nagiye nkurikirana muri izi ndirimbo zanyu zose ko mwagiye muririmba kuva ngeze hano. Mwagumye muvuga umuriro wa mpwemu yera. Bamwe bavuze bati Imana urazodutabara, tuzobe mu bihe by'umugisha wo kuba muri mpwemu yera, ko ariyo tugitangura kaminuza. Kandi by'ukuri nibyo. Imana ibahezagire, kuko biriho byotuma umunezero wa mpwemu yera ushobora gutakara. Ariko kandi Imana nkuko babivuze yabanye na bamwe, sinege muje ubwa mbere kandi muri abanyuma Yesu agitebaganye n'abandi bazoza. Imana ibashoboze izibagirire neza. Hariyo n'indi ndirimbo yanyoheye cyane gose bariko baravuga bashinga intahe nyene ya Encadrement yatanguye, ariko hari ijambo rikomeye je ryankoze ku mutima rivuga ngo Imana yahishuriye abakozi b'Imana kugira ngo bamenyene boturera mu mashuri kaminuza. Iyo ni ijambo rikomeye kandi yakoze mu bugingo bwanje. Aha rero muri ayo mashuri kaminuza aho muri ko murakorera ibikorwa, no kuvuga yuko muri vyabona, twese turi vyabona, umuntu wese ahatumbereye. Yesu nashimwe cyane. Turi vyabona aho dutumbereye. Na ejo bundi nari naduze hiyo imakamba, hanyuma twagiye gushingura umuntu wacu. Tugize gutyo kutuvuyeyo hari ku mugoroba dutaha, ndabona ahantu twari duhagaze mu mabanda, nzambona undi musore araje azariruka ati pasteur, ariko ndamuravye nkabona sinamumenye. Ati ntiwomenya, jewe nize muri ETS, ariko ndanezerewe kukubona.
unyihanganire ndagukore mu minota turamukanya. Tukaca turamukanya ati iminsi namaze hariya mu ishuri kuri etesi kenshi twaza kubugiriza mu Kamenge ukadufasha. Haleluya. Ati none imfashanyo zawe zatugize abantu. Yesu ashimwe. Kandi nari nyotewe, twagomba kugura amazi na madame aca terura ipake y'amazi, imodoka yagira bwatabwate. Ati nico mpambije jewe, ntiyamenya yuko ico nyina duhaye ariko twari dukeneye. Haleluya. Ere gushingira intaye Kristo byo guhicuja bongo kwe, gushingira intaye Kristo byo guhiteka. Ariko kandi bya Yesu Kristo n'ibindi nibiragutse, ivyambwe muyera ni byinshi biragutse, birakwiye ko abantu rero babirongorwamo. Erega na mu gihe cya Yesu byarabaye, baraza bakamubwira ati none ga ko twe twakesheje ijoro dusenga, uyu muntu wavuyemo abadayimoni wewe ukabubuze rimwe bikaba bigiye. Bari bakeneye ko babimenya, biragutse bagenzi, birakeneye ko dusaba ubufasha tubigendemo neza. Haleluya. Kugira ngo duhagarare neza. Na Simoni umunyabareba byaramucanze, abonye ibintu bariko barakora abantu b'Imana barimo mpemu yera, aravuga ati none gaye ibi bintu byo ni biki ko mbona bo bakoza ko rimwe bikaba bishobotse. Ati wowe bimano kwikorera ikintu, erega ibyo mpemu yera utabigiyemo neza wowe bironka ari byinshi, uhava usanga wagiye kubicisha ibindi bintu. Ego kabisa. Mwumvise mwese muciye muno marekanaje nibandanitse. Some rero hariya tudatebeje turijabona byo gushingira intaye ivyo. Nta muntu ashingira intaye ivyo atazi, nta muntu ashingira intaye ivyo atabwiwe neza. Icabona ibiranga icabona icambere giteza kuba kizi ukuri. Ukuri icabona ciza giteza kuba kizi ukuri. Uko kuri rero cyamenye ico cabona gutuma rero gishobora gushingira intahe ivyo kizi, kitadidinganya, kitisubirako, atakajagari. Mwejo nari navuzi umugabo kandi ngo naraye ndiyumvira ngo sanga hariho n'ibindi novuga. Eka oya siko bimera, hajya pastor bizoza arabizi. Les premières impressions sont les meilleures. Mu bucamanza wavuze bakabyandika ntuzura kuvuga ngo ya. Rero birakwiye rero yuko umuntu agenda kubicabona yarigishijwe neza, agenda kubicabona adacacisha. Haleluya. Tuvuga ibikorwa bya mpemu yera, tuvuga ibikorwa Yesu Kristo yakoze tudacacisha. Uno munsi ngo byagenze gutyo, ari abantu twasenga hamwe, ubundi munsi bakaza ati mpemu yera yamaze ngo twese twambara ibitambara, abagore n'abakobwa ngo bambara ibitambara, turabibamo. Ubundi munsi ngo Roho Mtakatifu amebadilisha mambo. Uburere by'ibitambara biravuyemo, umuntu wese ngo nashaze ngo umukobwa umudamu agirwa n'umushatsi. Mana yo mwijuru. Sasa huyo Roho Mtakatifu naye badilika mara kwa mara. Huyu ni Roho Mtakatifu kweli. Muramba bari nakoresheje igiswayo. Uyu mpemu yera gumahindagurika niwe. Mu byo twigishijwe muri nta gacu ko guhindagurika kaba. Yesu ashime cyane. Rero kugira ngo umuntu amenye ukuri, amenye ivyo avuga, amenye ivyo ashingira intaye, arakwiye kuvyigishwa. Ariko jewe narabonye rero intamba mikomeye kugira ngo umuntu ntiyigishwe ngo amenye namanya. Iyo umuntu atemera yuko akwiye kwigishwa ntashobora kumenya na gatoya. Twadubise umunyeshuri ahantu twiga, hanyuma rero umwigisha avuze agadashira urutoke hejuru ngo kuri ibyo uvuze ngo nagomba ndakunganira. Hanyuma rero umwigisha akamuti none unyungane witwarigana, none nawe nyine ni habicakiriye bagomba yunganira. Bakapkana ugatwara mw'ishuri ya Bibiliya. Hanyuma ubundi munsi bigasura kandi bigashuha agashashira urutoke hejuru ati nibiki kandi wowe ugomba iki? Ngo nagomba ndakunganira. Ati narakwihanije ntunyunganira kuko nitwiganye. Kugira ngo rero umuntu yige
atarigishwa gucishwa bugufi ngo yemere yuko yigishwa ni ngorane. Dusome Abafilipi hariya 2 ku murongo wa 5 kandi tugomba kunyarutsa kuko Imana nayo nyene ngo iburira abantu yihuta. Dusome 2 ku murongo wa 5 muri rya cete Paulo yandikiye Abafilipi. Ego dusome beka mwahabonye njya kuri 5 tugiye gusoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire wa mutima muri mwebwe wari hehe? Muri Kristo Yesu. Umuyaga ngaha urakaze. Wari muri Kristo Yesu niko twamaze gusoma. Uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kugira gute? Kumirako. Ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abande. Uwo yarinde none. Aho. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, aca arinandaza. Agira gute? Yicisha bugufi, araganduka no gushitsa hehe? Rwari urupfu rusanzwe. Kandi urupfu rwa hehe? Urwo rupfu rwari rufise icyo rusigura. Hanyuma inyuma y'ivyo rero ngo nico catumye Imana igira gute? Imushira hejuru hasanzwe cane, ikamuha rya zina rimeze gute? Mbe muri twebwe ngaha umuntu afise izina rirengeye ayandi ngaha ninde muri twebwe? Ninde umuntu afise izina ryiza gusumba ayandi mazina? Imuha izina ngo rirengeye ayandi mazina yose. Ivyo ngo bifashe ikirere kugira ngo amavi yose azagire gute? Ko mutishuraga yemwe, azagire gute? Azapfukame mu izina ryande. Ayahehe? Ay'ivyo mw'ijuru, mwumvirize neza. N'ayahehe? N'ay'ivyo kw'isi, n'ayahehe kandi? Mana yanje. Kandi ngo indimi zose zize zigire gute? Zature yuko Yesu Kristo ari inde? Ari Uhoraho. Ivyo ngo bihesha Imana Data wa twese iki? Twamaze gusenga Imana nihabwa icubahiro cyane. Kugira ngo dushingire intayi rya Kristo Yesu, dukwiye kuba twaravyigishijwe. Kandi umwigishwa mwiza kugira ngo amenye ibyo umwigisha we amwigisha, ategereza guca bugufi akemera yuko umwigisha hari ivyo yomubarira. None rero aya majambo dusomye tuyasomye muri iki gitabo ni kimwe mu vyete Paulo yagiye yandika aba bantu b'Ifilipi, ahantu ku mugabane w'Uburaya, ahantu muri district ya Macedonia ni mu Bugiriki. Kandi aha hantu Paulo yagiye kuvuga ubutumwa mu rugendo rwe rugira kabiri rw'imvuga butumwa, uko ubwa mbere yatumbeye muri Aziya, agomba kandi kubandanyiriza muri Aziya, mpwemu yera aramubutsa. Mu byo mwigishwa navyo, mu byo bavuze ngo muze muvuge ko mpwemu yera ari umuriro, ariko kandi ngo muvuge ko ari umwigisha, ariko kandi mushire ko n'iki kivuga ngo mpwemu yera aramutsa. Mpwemu yera arashobora kukubutsa. Yego arashobora kukubutsa. Wari ufise ibishobisho, wari hagurukiye gukora ibintu kanaka, kakubwira ati wewe aho nturenge ngaho urakomereka. Mpwemu yera ni pameze, twumvise ko ari umwigisha akomeye. Agira Paulo rero ati oya hindukira. Paulo hindukira ku mugabane w'Uburaya rero, akanda ahantu Ifilipi niho hantu yatanguye kuvuga ubutumwa ku mugabane w'Uburaya. Iri shengero ry'Ifilipi ntiryari ishengero rifise igihagararo nk'ayandi mashengero yose tubona, nk'uko twovuga i Korinto, ngo tuvuge i Roma, tuvuge Bagalatiya n'abandi. Ryari ishengero by'ukuri aha muri iki gisagara cya Filipi, witwa Filipi wa kabiri, ese wa Alexandre le Grand. Bize historia murabize, abize kaminuza babizi.
niwe yashoboye komeza iki gisagara. Ubwa mbere ni cyitwa gutyuko, cyitwa crediness, bisigura ngo petite fontaine. Hanyuma rero amaze kuganza muri ico gihe ciwe, kandi ahantu hari ubutunzi bw'ubutunzi bw'ubutare bw'inzahabu n'umujumba, argent. Hanyuma rero ibyo bituma icyo gisagara gishobora gutera imbere, aragikomeza cyane. Aha hantu rero by'ukuri nta masinagogi yari ahari. Iri shengero ntiryari rifise igihagararo nk'ayandi mashengero yandi, yari afise ubwinshi, yari akomeye, aneffectif, bari benshi, mugabo bobo bari abantu bake. Nimwibuke yuko ngaha mu kinjana ca mbere mu kuvuga ubutumwa bwiza bitari byoroshe. Erega n'ubu ntimaze kuvuga ubutumwa biroroshe, birimo intambara, birimo ingorane, birimo ibibazo, ariko ko twegamiye uwanesheje, uwatanguje igikorwa, ni Kristo Yesu. Nous sortirons vainqueurs. Haleluya. Tuzoshobora gushika ku ntego. Amen. Hanyuma rero abantu bari abantu bake. Ico gihe murazi ko hari uruhamo, abagabo barakarirwa n'uruhamo. Bamwe barapfuye, bandi barangazwa, bandi bakanyegera, ntibashobore guseruka ngo bashingire intahe Kristo Yesu. Hasigara bakeyi bashobora kurinda, mbere cyane cyane benshi muri bo bari abantu b'abagore. Ntibari bafise n'ahandi bosengera. Ahantu basengera bagendera ahantu hafi y'uruzi. Iyo muriko muragenda hariya mu gisagara cyangwa ku muhaca, cyane cyane hariya ku ntahangwa, murabona abantu usanga bibereye hariya mu ntahangwa. Bamwe hariya bakorerayo ibikorwa byo kuyora imisenyi n'amagaraviye, ariko kandi rero n'abandi hariya usanga ataco bafise, akirirwayo n'agahinda, abisi ibyamubabaje. Hariya ambere ntawe ushobora kumenya ko hariho n'abantu. Niyo umuntu akwivye amafaranga akirukira nk'hariya, bazomurondera, barimbira ko ari abantu baba hariya mu ruzi. Abantu rero bagaca basengera ahantu ku nkengera y'uruzi, ari abantu bake, harimo n'abagore. Ariko ntiwumve ngo naho bari bake, bari bafise ibanga muri bo, bari bafise inyota yo gushingira intahe Kristo, bari bafise inyota yo gushigikira igikorwa. Aba bantu rero babaye abantu bakomeye by'ukuri, naho bari bake mugabo kandi bari efficace, kuko niryo shengero ryonyene tubona ryashoboye gushigikira intumwa Paulo mu butumwa bwiza. Burya ndiko nasoma aya majambo niho numvise akajambo ijwi ryaje muri jewe ngo rivuga ngo la puissance de l'église ou bien la force de l'église ne réside pas forcément dans son effectif, mais plutôt dans son efficacité. Haleluya. Burya ntiwibaze ngo kugwirirana tukaba benshi ngo niko gukomera, ariko ubukomezi bwacu buri mu migenderanire dufitaniye na databuja. Haleluya. Ugukomera kwacu buhagaze mu kwemera gutozwa indero, tukigishwa, bakatwereka ingene bigenda. Eragira ibintu yemwe birahambaye bya Kristo. Abantu tutavyigishijwe neza vyotugora. Yabonye undi muntu wacu mu Kamenge akavuga ngo yuzuye mpemu yera, afise isoko y'abantu atunze mu nzu, abo bavukana, abo yakuye hirya no hino. Noneho rero agaca agenda, yari umufundi, yakora ibintu by'ibikamyo binini, bakamuha amafaranga, bamuhaye nk'imiliyoni 3. Agaca aza ati haleluya, numvise mpemu yera ambwira yuko aya mafaranga yose noca ndayatanga yose, ngayatanga kukigira cy'ubuti. None waronsa ngahe? Wewe ntabyo kumbaza ayo naro, wewe narose yose nayo. Reka waronse 3 millions, kigira 300,000. Wewe mpemu yera ngo numva ngobera kuyatanga yose 3 millions zose muyandike mu kigira 10, s'il vous plaît. DJ ntabyo noshobora. Biga none ko igihe warengiremo ntiwagiye guca ingero uvuga yuko ugomba gutunga umuryango wategomye ngo Imana izobimenya. Eka izi miliyoni 2,700 izi ni gwawe, kamanza akazishira ku ruhande. Fata ya 300 rero niyo ngomba nandike, lakini ngo wewe hauna imani, akamenya ngo singira ukwizera. Eka murumva ko ibi bintu bya mpemu yera biragoye, birashaka gucanga umuntu. Aho rero
avuye ngaho umugore yacaza akazana ati none ko ambwira ko amafaranga yose yatanze ku rusengero mugomba tubeho gute? None wumva ko mpemu yera atuma umugore n'abana barira, niwe ategeka umuntu gutanga ibintu byose hanyuma nabo baca bamererwa nabi. Yatanze umugisha, aba umuntu yahezagiwe, natanga igateza gutanga ibisi muhira nazo bitahi muhira. Ibi mpemu yera biragoye. Aba bantu rero b'i Filipi bari buzuye mpemu yera, bari mu rukundo rudasanzwe, ariko rero harari ingorane. Nimwibaze ngo kuzura mpemu yera bisigura kumara ingorane zose, ahubwo mbere umuntu aba atanguye guhangana nazo. Uyu mpemu yera dufasha guhangana n'ibibazo. Aba bantu rero b'i Filipi rero mu rukundo rwabo bari bafise, bakarungikira Paulo ivyambazo, bakamurungikira imiti bimufasha, bakamurungikira bakamugaburira kugira ngo bamushigikire mu gikorwa. Rero urukundo rwabo ruragwira, abo bantu bakomeye mu kwizera, ariko gatoyi umwasi Satani acaraseruka, atangura rero kubagabura imigwi. Ibi vya mpemu yera abagenzi tutabigiyemo neza ngaha abadayimoni bo tugabura. Yego kabisa. Bamwe bakitwa buzuye mpemu yera, abandi bakitwa abo hagati bakazuyazi bafise bikeyi, abandi nabo bakitwa yuko eka nihovyo ataca barimo. Yego. Ibi twarabibonye aho ubona umuntu aba yabonye ibintu bike. Abantu buzuye mpemu yera bakavuga ati none je narabibonye, je naravyiboneye. Kandi ibi byarakweze n'abantu barasohoka mishengero aho twari turi. Twaragira amasengesho y'iminsi 2, iminsi 3, tukagira n'indwi yose. Hanyuma rero umwarimu akaza akatubwira ati mugabo yamara ko mwaraye ku rusengero, ehera abandi mwijoro, reka kuvuza urwamo, ni muririmbe bukebuke musengere ahanyene. Ati dore yo, ati uyu n'umunyamubiri gusa uyu. Umunyamubiri. Kandi uyu munsi baratuyoye bakaba. Kandi twarakubiswe. Kandi abadukubiswe bamwe bati Imana urakoze ko wavuze yuko nibadukubita bakoze. Ariko baduhoye Kristo. Baduhoye kutumva. None ni Kristo azogiye gutera urwamo none se. Sabye? Aba bantu rero haduka gucanamo hagati yabo. Hazi ibice. Paulo ya makuru arayamenya, kuko hari amaze kwadukamo ibice hagati muri bo. Noneho rero kugira ngo yongere kandi kubunga abasubize hamwe, aca muri aka karero gakomeye kingene Kristo nawe yemeye kwicisha bugufi. Haleluya. Ndakwipfurije guca bugufi. Sema amen. Kandi urafise byinshi byo batuma winantaza biriho. Biriho umuntu aravye position abahagazemwo arashobora kuronka byinshi byotuma yinantaza akishira hejuru. Turi ku ishuri imwe ya Gitega, ari umuhungu yari mwakuheza ya ico gibo. Icyo gihe umuntu arije imanite y'abaragakomeye, kuko yaheza bamurondera atari umwe muza kurondera abantu. Kera babarondeza akazi. Hanyuma rero abonye ko agiye guheza yari umuntu akomeye kandi yafise amateori akomeye y'abafilozofe menshi. Hanyuma rero iyo aje gusengera muri groupe aho turi, kwaba rugira ngo aronke ibya kritika gusa, agahengera mu ijoro rero agatangura kuvuga ngo je naravye ngo haje ngo uwo mukozi w'Imana ngo yari yambaye ikoti ngo iheruka amazi nko kuri mwezi gisafu. Batangura kutubwira ngo kabijya bintu ngo yabikuye hehe, ngo yiziki. Mugabo nk'abangwa Imana, uyu muntu yamari karaducobogoza yishimira ibyo bintu yiza ayo mateori yiwe, undi munsi wo mutangaza. Hanyuma n'ibyatevye tugenda gusenga mu Magarama, baduhaye sorti, agaca ansaba yuko tujana ngo tugenda. Ndavuga nti Imana n'umunsi ni wo kuyerekana. Hari umutamakazi ari mu batanguranye n'abakozi Imana bashitse Gitega kuvuga ubutumwa, yari umutamakazi akuze.
rero yinjira agenda aravuga mu ndimi ariko arinjira mu rusengero. Wamenga afise amarasoro, hari abantu usanga bagendera ku marasoro kubera bari muri mbwemwe, akagenda aranepa. Hanyuma rero mutamakazi haje rero ubutumwa buvuze, rero umuriro w'ururutse, atangura kuvuga ururimi, avuga mu Congereza, Congereza nyaco ka British Cockney, aravuga ico Congereza. Wa muntu twari twicaranye hafi aramwitegereza nyamukecuru, ati baca ko mbona umengo nta n'ibirato yambaye, ariko arakivuga aravugisha mu nyuma agaca asobanura mu Kirundi. Yagiye kurangiza wa mugabo umwosori wamurenze ibiseru bigira yaryamye n'inda hasi ku gikuru. Ndamubwira bamutazira mbata, mbata niyo kikambata. Sigaho. Twasohotse ambwira ati yewe yereka umukozi w'Imana bwabo n'ibirago. Iyo umuntu yishimira birashobora kubaho. Yego kandi amaho mubaye biri ibyo mushobora kwishimira, ariko kandi Paulo mu kubigisha bagira rero ati nimwige mu karero keza k'umwami wacu Yesu Kristo. Avuga ati nimugire muri mwege wa mutima. Entre vous les sentiments qui sont dans Christ Jésus. Alléluia. Ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abantu bakunda kuvuga ngo umuntu ngo afise umutima mwiza cyane ngo afise umutima mubi. Mbega bibaza ko baba bawuravye ingene umeze, baraba ibikorwa vyiwe akora, siko none ingene ari umuntu ameze neza, umuntu w'umunyamahoro. Nariko ndavugana nijoro n'umuntu akorera muri Senegal, umukristo wacu akorera muri Senegal, arambwira ati igihugu ca Senegal barigishije abantu gose, ati c'est un peuple vraiment hospitalier, abantu bakira abantu neza, bemera umuntu wese, ati amasaha yo gusenga ageze umuntu wese baramwemerera ahantu hari naho ari mu biro yuko ashobora gusenga, ati no mwibarabara. Ati ikintu gitangaje rero, ati bakubonye mwibarabara uvise ibintu bikuremereye, ati barafata bakabikwikorera bakabitwara. Yambara ikintu gikomeye, ati n'imiduga irara mwibarabara, nta muntu ashobora kwiba retroviseur, nta muntu ashobora gukora ku muduga. Ati abantu barabigishije gose. Urumva rero uko abantu bigishijwe niko babaho. Aha rero Paulo abwira rero abo bantu b'i Filipi kugira ngo bongere kandi kuja hamwe. Erega mutabaye umwe, umuntu wese akagomba kuzana ivy'iwiwe, umuntu wese akagomba kuvuga ivyo yiyumvamo gusa, ubumwe bugatakara, inkomezi zica zibura. Naho rero abahamagarira rero kuri ikintu gikomeye, abahamagarira ngo bagire umutima muri bo ngo wari muri Kristo Yesu. Uwo mutima none wari umeze gute? Mbega Kristo yari ameze gute? Nigo burero yatanze ngaha, ati uyu naho yarasanze ari muri position yo kwitwa Imana. Mbega Yesu yari Imana? Mbega n'ubu aracyari Imana? Azokwama ari Imana? Aha, umiriza, yemera gufata ishusho y'umugurano, agira ishusho y'umuntu. Ari umuntu by'ukuri, umubwiye yuko areka icubahiro ciwemwo ago no kubipfa mwobipfa. Madame wanje igihe twagira mariage yakorera Bubanza, hanyuma rero ngiye kumuraba, ngiye kumuramutsa, hanyuma rero imodoka ingeze yanashika, haza abantu b'amakinga amashasha bakaza bagomba guca ku bantu. Tuti nkibagara abantu nyango bagwaye bagabo nkababisa. Ndabaza umuntu none aba bantu ko bagenda nabi gutya, ati yewe gayo, ati mbega wumvise ikintu bavuze hake. Hari umuntu w'umutamakazi bagomba kugonga, uyo muntu agacaza akavuga ati ngo mbisa, ataje no kugonga kakuriha kagemeri ku muceri, kuko umuceri weze hariya iwabo umugore wa mbere ndayahundwa acagira amagorwa, bacabazana umugore wa kabiri, wa gatatu, uwa kane, bivanye nuko umwimbu wabonetse. Bakazoza bakarya uwo mwimbu hanyuheze, umwe wese agatungwa nayo yameze.
urumva rero umuceri weze ni ikigwamana gikomeye gitera abantu amanyama, acavuga ati no kugonga kakuriha akagemeri k'umuceri, ariko byukuri akagemeri k'umuceri kakogura umuntu. Urumva ko ari ikintu giteye ubwoba. Kwiyemera rero kwishira hejuru, ubiriza ababwira ati kugira ngo mushobore kuba umwe, mubandanye kugira inkomezi mu gikorwa, ni mwigane Kristo. Umuntu wese ntaharure pozisiyo arimwo, ntaharure ibyo ashoboye, ntaharure ngo jewe ndiki, ariko yicishe bugufi. Haleluya. Yesu Kristo rero ngo aricisha bugufi, yambara ishusho y'umuntu, mbere ishusho y'umugurano, esclave, umuntu atagira droit n'imwe, aremera aricisha bugufi. Haleluya, amen. Hanyuma rero ngo uko kwicisha bugufi kwiyo kwarugira ngo aducungure, tuvuge tuti amen. Hanyuma rero ngo inyuma y'ukwicisha bugufi mwabonye ibyakurikiye rero, ngo Imana ngo ikimushira hehe? Hejuru. Abantu bose baragomba kuba bo hejuru, abantu bose baragomba kuba abanyacubahiro. Rero muri mwege ngaho hari umuntu agomba kuba inkengeko, sabwe? Hari umuntu agomba kuzorangiza amashuri bagataba inkengeko? Eka mbega muragomba yuko mworangiza ishuri mukaba bubahwa? Muragomba ko murangiza amashuri babajije bahejeje ngo mbega mwararonse akazi? Muragomba ko murangiza amashuri mukagira akazi keza? Nizo mwifuza mwese, mukambara ikoti nziza, imvutano nziza, mukagendera mu muduga mwiza. Imana ibahezagire mwifuza ibintu byiza cyane. Ariko rero umviriza, kugira ngo ubishikire uteza kumanza gucishwa ahantu. Abo bahejeje ngabo batangura kubacira umugani. Iyo umuntu ahejeje ishuri ikintu cya mbere aca atakaza umuntu wese yahora amuha ikintu. Uhejeje ishuri umengo uwo munsi arayaronse amahera adoze. N'uwahora guha na 2 cyangwa 5 ntasubira kuguha ngo warahejeje. Guheza bisigwa ngo kuronka amafaranga. Umva, umiriza, ugomba gushigwa hejuru, ugomba yuko uronka iteka, ugomba yuko uhagarara neza muri iki gikorwa. Haleluya. Umanze wemere wicishe bugufi, na Kristo nawe yaremeye aricisha bugufi. Kudaca bugufi n'amagogo akomeye. Umuntu adaca bugufi igikurikira no guteterezwa kandi ahagaragaye. Ariko Yesu Kristo we aravyemera aricisha bugufi, yambara ishusho y'umugurano, aremera pozisiyo yiwe arayireka. Yari gushobora, twabwiwe ngo yari gukoresha ubundi buryo, ariko ngo aricisha bugufi. Ndabipfurije mwese kuri uyu mugoroba Imana ibahe guca bugufi. Iyo umuntu ari muri mpwemu yera ataza kurangwa no guca bugufi. Ikindi gihe twari ko turasengera deliberation, bavuze ko musengera abakozi abigisha. Aho hantu twiga muri lycée pédagogique y'Imweya, hariho ibara ryari muri cour intérieure, agashapere bari baduhaye kurazana aba methodiste, bagaca baduha ahantu dusengera. Tuvuga ati tugende gusenga rero ko bagiye bagomba baje muri deliberation, Imana iza kwiyerekana. Timugabo dusenge mu bwenge, yewe dusenge mu bwenge kugira ngo bigende neza. Turagenda tugezeyo rero turaririmba, hagera mu mwanya wo gusenga. Dutangiye gusenga tugasenga, mugabo bamwe bakagomba kuduza ijyo, oya eka cunya gatoya, ijyo dusengera nibanga rikomeye. Uwo aravuga toya yakutuzimiriza mpemu yera, acaraduka ngo Mana yo mwijuru. Ntitwabimenya yuko aba professeur juste bari bageze aho hafi nye kuri niveau ya IESHAPEL naho twari turi. Ko hariyo n'aba professeur bagomba kwigira sura ivu, bagatema abana. Yewe kayewe nja kumuhwamika ngo reka mvuge. Yaravuze turakabona. Uwo mwaka amagogwa yabaye kubakizwa. Yewe beba bangono gutema. Bari natinya kukivuka. Bwako turi muri miri y'abanyeshuri gutema baravyumva.
uwo mwaka yemwe nta na deliverance bashika kumukizwa ati uyo kwada kwija amakonzi ubika urabona ngo twe twigira suri badutuka ati turaye ko iyo mana yawe iza kubadelivera ngaha bace bavansa do class yewe amagogwa twabonye kandi bijyanye byatubaye ko kabisa kudaca bugufi nawe wawuzuye mpemu yera ngo wemere urongogwe n'amagogwa twaragiye ahandi hantu gusengera mu muhana tatuye kuraba mwene data mugabo yaravise umuhungu wiwe azira bakizwa kubi hanyuma rero tugira ati bantu b'Imana basabye muri busenga muze kugumya mwemu kuko ngaha hantu uyu muhungu wanje ari ibitero bikomeye ariko kandi ibyo bitero byiwe wisengeye mu ibanga nta nduru zabaho turagenda turasenga dusenze umwe muri twege ngoya ngo batuboshe mina wa muntu abagesera banje kugira bya bintu ngaha gaye wasigaye ngaha atirutse imigere yari yaho tugeze ngaha hariya tutanguye gutororoka ratembwa we batugize ibiki ngo yanumvise numvise ngo ngobegwa ngo byari ko birabira ariko naho byobira abagenzi bibire n'ubwenge burimwo twicishe bugufi hari umuntu yuzuye mpemu yera avuga ati nta muntu yomba itegeko nta muntu yombwira ngo gira gutya oya kuko jewe nuzuye mpemu yera umenga ashoboye byose Paulo aragira ati rero mwicishe bugufi nkuko na Kristo yicishije bugufi inyuma yo kwicisha bugufi Imana ngo imushira hejuru cyane haleluya imuha izina haleluya abantu bagenda bicishije bugufi Imana izobashira hejuru kandi aho kwigira buke buke uzoshika wo kwigira buke buke mwijuru tuzohurirayo Imana iguhezagire cyane ndakwipfurije kwicisha bugufi hari umuntu usanga ari yinantaje bikagusanga yumva kumengo n'igihangange gikomeye ariko igihangange ni Kristo wenyine sema amen umva imuha izina riruta yandi mazina yose kandi ngo agira autorite kubiri mwijuru kubiri kwisi kubiri na hehe ikuzimu burya abanaho bagira influence muri nosi baganza ku kantu gatoya ahantu gatoya bongo kwe ntibashobora none ninde ngaha ashobora kuganza ibyo mwijuru akaganza ibyo kwisi akaganza n'ibyo kuzimu ni Kristo wenyine amina ariko byamanje guca hehe mu guca bugufi wewe yatuye akararo keza nimba mugomba kuzoba abantu b'Imana bashinga bavuga ibya Kristo mukamamaza ubutumwa bwiza abantu bakihana bagahindukirira Kristo tumanze twige guca bugufi kwa Yesu kwatuzaniye ubugingo haleluya kandi nyuma yo guca bugufi hariho gushigwa hejuru l'humilité précède la gloire abantu bose babaye bakomeye muri Bibiliya murasoma bamanje guca ahantu erega ntuce ku mababi reka kuguruka genda buke gigwa inama haleluya hanyuma inyuma yo gucishwa bugufi hazoba gushigwa hejuru Yesu nahabwa icyubahiro cyane ariko kandi ngo yari yemeye arapfa n'urupfu sinari kuvuga byose sinobiheza umwanya ni mutoyi ubwo rupfu yapfuye abambwa ku musaraba musomera mu gitabo cyo gusura mu byageze 24:23 murasoma amajambo nkayo n'abagalatiya 3:13 murabona urwo rupfu yapfuye rwari urupfu rwapfa abantu biswe ngo ibivume umuntu amanitse ku giti yabacitse ikivume mu gihugu nico gituma baza kumumanura byihuta bakamuhamba kugira ngo umuvumo rubandanye kuba mu gihugu yaba ari umuntu bita umuntu indésirable dans la société akwiye gukurwaho byihutirwa muri ibyo yavuze ngo urupfu n'umuvumo byari mu gikombe cya urupfu n'umuvumo byari
mu gikombe canje waracira guje ku bwanje maze usubizamo imigisha gishingo cawa murazi imigisha mu gishingo cawa murazi. Nta mugisha ushobora kubona utaramanza gucishwa ahantu ho gucisha bugufi. Ndakwifurije guca bugufi. Amen. Uti Yesu unshoboze. Muri ndi bavuze ngo mbega ntiwamye uri n'amanyama. Ega ari umuntu agira amanyama mu mbwemu. Kagira amanyama kabisa. Ego. Inyuma yo guca bugufi yahawe izina risumba ayandi mazina yose. Nimba mugomba kuba abakomeye muri isi y'imwe, nimba mugomba yuko bizomenyekana ko muri abakozi b'Imana, nimba mugomba kurwana n'icaha mukakinesha, banza wemere uti Yesu ndaciye bugufi. Sema amen. Kandi guca bugufi biva kutugora, burya hajya nta muntu yaciye bugufi yabaye inkengeko. Ko hari abantu bagiye bari ku rugendo baca bahurira ahantu inzira yaca hejuru imanga, ino ari manga ibubafu n'iburyo. Hanyuma rumwe akamubwira ati wa mugabo ndaragushikira kumbura uburambisa hakiri kare. Nawe ati none wewe kuri kuramanuka ubona ahantu tuhabisikanya gute? None nawe raba ukuntu wumvise ati umviriza urabona ukomeze. Bana nk'umuntu ameze nk'uko iwanje ibiro 143 ufise nk'ibiro 25 none wonzibira bigakunda. Nawe ndokwirirwa ndagukora ko gusa jewe nji iruhande yiwawe ucutemba kuko ucumva umengo ni ikintu kinyiganza bongo kweli. Siko none ariko kandi ngenda kubwira uwo muntu w'ibiro bikenyere yabigenjeje. Nibi biro byanje nta ngorane binteye buke. Eka nta ngorane. Ugira ngo biratuma ngira amanyama. Oya. Hari ahantu nagiye gukorera bakambwira yuko bipfuza kuvyibuha cyangwa basabira kuvyibuha. Baca baravyibuha. Muragomba kuvyibuha namwe. Umva bose ko baciye bayoga abantu barakunda kuvyibuha. Sawa? Yesu abibahe mu vyibuha. Hanyuma rero wa muntu ngo agacara abatugora uruntu je ndabona ko bigoye. Acarafata ngo araryama yubika inda. Wa muntu ariko aramanuka n'amanyama menshi aca mucako. Ugira ngo yamuhonyore kangahe? Sirimo canke kabiri. Amuhonyeye ajabukira nkahari. N'abataraguruka ati tinaho mbabaye. Turarokotse twese. Ataragiyo ndahagumana wari gutemba. Sema amen. Umuntu yicisha bugufi ni nyinshi mu gikorwa. Umuntu yicisha bugufi no wikimaze mu gikorwa. Haleluya! Imana iguhe guca bugufi. Abantu benshi baratakaza ivyo Imana yabasezeraniye kubera iki? Kudaca bugufi. Sinosoma byose murabiheze usomye. Hariho nundi yaciye bugufi kandi yarafise amasezerano akomeye. Ndazi ko mubise amasezerano menshi. Hari ivyo Imana yabasezeraniye, hari ivyo mpemu yababariye, hari ivyo mwayaze n'Imana mu masengesho, hari ivyo Imana yababariye mugitangura gukizwa, abandi yarabibabariye mu myaka mumaze. Hari amasezerano menshi mufise. Rokidayirabaye. Ariko kugira ngo muyashikire amanyama n'amazi ahera. Amanyama ahera. Wewe urashaka gutuma amasezerano atagushika ko kwera ubyakunaniye guca bugufi. Yosefu namye nsoma nimwasoma mu itanguriro ariko arabwira bene wabo yuko inzozi ya Rose. Ati we twe tuzokunamira wewe. Arabagiye yuko imikama y'ingano yabo yabonye yose ijyama hasi uyuka kuma wemye. Hanyuma rero aranuma
mu nyuma rota izindi nzozi azirotorera se na bene wabo, agaca ababwira ibintu bikomeye ko yabonye ukwezi n'izuba n'inyenyeri zimwunamira. Se wiwe ngo acaramukankamira ati we, aho ugomba kuvuga yuko ega muri tradition abantu aho babaye muri iki ntaho byakabonetse yuko umuntu yunamira umwana yavyaye. Naragiye ahantu hamwe turi kumwe n'umuntu w'umukozi w'Imana, yari umupastori mugabo se we nawe yari umwarimu. Erega tugeze aho batangura gutanga amakaze bamanje kumusaba imbabazi mutanga, urazi ko uyu muhungu wawe ari pastori nawe ukaba uri mwarimu, kubera urutonde rero wihangane niwe dutangura guha akazi. Ati nta kundi mukabona ko yari afise agashavu gakomeye cyane kubona baza gutangurira ku muhungu wiwe kandi ari umuhungu nawe ari se wiwe. Ati nta kundi ko ariko twabisanze, ariko umyeta uko babisanze niwe yagomba ko ari we batangura guha akazi. Aturabona bagenzi, Yosefu nawe yarabise ayo masezerano yose, ariko yarize ikintu cyitwa guca bugufi. Se baramukankamira, ati izo ni inzozi kuzana aho turi. Mwumvise nimwasoma hajya narindiriye ngo ndabe ko Yosefu yavuze ati kubyase kandi ari Imana yabivuze, ari muracanaga amahembe bagabo. Waje Imana yaravuze, ariko naho yavuze ndi kumba urugende bukebuke kandi aho wogenda bukebuke woshika. Yego amasezerano Imana yagusezeraniye wo kwiga guca bugufi ugatozwa indero, bakakwereka ingene utamuka ingene usubira, aho ndi woshika amahoro. Mugabo kubera amanyamati oya je Imana yaravuze yavuze. Yosefu aricisha bugufi, mbere ikindi gihe ngo bagiye kuragira ahantu kure abasangayo, agiye kubaraba, hanyuma bamubonye ati karosi nguri yaraje. Ewe kugira ngo umuntu ashikire amasezerano si ikintu coroshe, birasaba kwicisha bugufi. Kandi haga naho mvuze bikeye mwebwe naguhishurisha guca bugufi birakenewe. Umuntu yemerewe yuko azoba umukuru agatafatwa akambugwa impuzu agatererwa mu kinogo cyahozemo amazi, bariko barahazana ingene bomwica. Hanyuma batoya basi ko bari abadandaza b'Imidiyani baje tumudandaze, bagaca bamudandaza kujya kubagira abadandaza intama ntutseho, agaca twako bamugejeje mu gihugu iwabo nabo nyene ega ntibamubaga, yari umuntu. Bagaca bamudandaza mu rugo kwa Potifari. Ngo agere mu rugo kwa Potifari, mugabo ndakunda Yesu, mu guca bugufi araza arakanyuzamo bukebuke, hari igihe ahindura ibihe gatoyi. Ageze mu rugo kwa Potifari hoho yaragize ikiganza ciza, ibintu bigenda neza, bamugira umukuru, basi abaragaciye ro transition dushobora guca modoyi. Imana niyemera ko tugenda imisozi duhondobereye igacisha amakano gatoyi. Mugabo kandi murabona ibyaciye byaduka ku mugore wa Potifari. Sibyo hariya mu buroko muri prison birashoboka yuko umuntu aba mu masezerano y'Imana agacishwa mu bihe bitoroshe. Enda wige guca bugufi. Haleluya. Yavuze ntibesha, yasezeranye ntibesha, amasezerano iguvisa ko izoyashitsa yose. Mugabo ni winantaza ntuzobona uko bizogenda na gatoya. Yamaze guca bugufi gushikana hariya mu ibohero, Imana ntiyamuhevye, imusangayo aremera ubwo buzima bwo kuba mugasha. Ati none gamana by'ukuri ibi ni bime twavugana, murazi nyene byagenze. Inyuma yo guca bugufi hari ugushigwa hejuru. Amina. Ndakwipfurije guca bugufi. Bega ntiwabona n'amanyama nk'aba muririmbyi nkuko yavuze. Ninde yumva mu mutima tijewe byo kuri ndumva yuko nkeneye gucishwa bugufi. Igaya narangije. Ninde twosengera kuri uno mugoroba? Mbega ndiwa
myuri n'amanyama hari ingomezi mu maraso azoguhindura umugwaneza ayo maraso arakiza zitangaje maraso ya Yesu hari ingomezi zitangaje maraso y'umukiza. Tugiye gusenga Imana, dusabira n'umukozi Imana abasenga. Unamuka mwese, unamuka ukamama unamutse mwese, unamuka ukamamu. Okay, konyene murabona muri benshi cyane ntidushobora kuvugana n'umuntu wese. Hari icyo upfukamiye, hari icyo ugomba ko umwami Yesu agutabaramo. Ko wemerewe guca bugufi n'iryo jambo nyene twumvise, Imana nikubabarire. Ibyo rero upfukamiye ntuzobisubiremo, nibyo bisobanura kwihana. Kwihana no kuvuga ibi bintu ndabyanse kandi ndabihevye. Hanyuma rero guca bugufi mu ijambo ry'Imana, kugendana na Yesu, kurongorwa na mpwemu yera, kwemererwa inama, nicyo bidukwiye. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo Umwami, wewe waciye bugufiya ukihanganira umusaraba